kwiganyira ni decision, ni ingingo dufata, ingingo duhitamwo buri munsi muri situation zitandukanye, ko turi mwisi yuzuye ama challenge, yuzuye ibintu biza bitugerageza. Turi mwisi aho ibyo dukeneye vyama bihari, kandi si igihe cyose turonka ibyo dukeneye. Ushaka kuba ufise ibintu materiel, amahera iki, ugasanga hari ikintu ubuze. N'amakara menshi tumaze kubona, usanga umuntu afise byose, ugasanga umuntu nta bana afise, usanga umuntu afise umutwaro w'abana, usanga uwundi afise abana mugabo ivyo kubatunga ntabyo afise. N'ubu rero ntanze kugira ngo nekane ko umuntu wese kubwega ariko hari ivyo tuma yiganyira. Kutiganyira nako ni decision, ni decision dukwiye gufata buri munsi. Jambo ry'Imana mu gitabo cyo guharura ibice 11 ku murongo wa 4 dushitse kwa 6 iravuga ngo abanyamahanga b'ikivange bari muri bo batangura kwifuza inyama. Abisirayeli nabo bongera kurira bati ninde yoduha inyama zo kurya? Twibutse ya mafi twajya tukiri muri Egiputa ataco dutanze, n'ama konkomburi n'amapapayi n'amapwaro n'ibitunguru vya Betsalimu n'ivya Sumimu. Ariko none ubu Ruma buratwishe, nta kindi na kimwe tweza kwijisho atari Imana gusa. Abisirayeli mu gitabo cyo kuvayo ibice 13 ku murongo wa 2 na 3 kiratwereka biganyira aho inzara ari bishe, Imana ibazanira manu, baranezerwa, babaho, bamara iminsi barya. Hanyuma ijambo Imana ryo gusoma ni gihe naco baje kwiganyira, baduhiwe n'amano, bumva ngo manu ntitugishaka, bifuza ibyo barya muri Egiputa. Ukomeje usoma harageze igihe batuka Mose, amazi batuzanye ne kuturimbura. Mbebye ntamba zari ziri muri Egiputa, ariko bibagiye ikintu kimwe, bibagiye ko muri Egiputa bari bahagorewe, baboroga, bari ijoro n'umutaga, turagowe, turapfuye. Mana dukure hano, Mana dukure muri no situation, Mana dukure muri ibi bihe, Mana dukure muri iki kiyaya, canke dukure ahantu dufatiwe nayo kwa Farao. Imana irabakura, hanyuma bazana ikindi kintu cyo kuvuga ngo turakeneye inyama. Kweko tudakwiye kwiganyira bene data. Iyo twasoma bino kuri Bisirayeli, twumva umenga Abisirayeli twobajija, twoba ngo nta kwingana buri bafise, ariko natwe nibwo buzima tubayemo, twiganyira muri byinshi mu byo gutandukanye. Wari kurasengera urugo, Imana iguhaye urugo, ibonye uburyo ibikoze, ushitse mu rugo umwana yinjiyemo. Mana yo mfuma ndumusuye, mfuma ngo ndi inkumi, naje waje kugira ngo mara amaze, ibintu byinshi umusanga ariko ariganyira, ariko akibagira ko Imana yakoze biriya, ishoboye no gukora ibi mu gihe umuntu asenze yakayibwira. Kwiganyira ni decision mwene data. Abisirayeli kwiganyira kwabo ukomeje gusoma kwabazaniye kurimbuka. Imana yarazanye inkware, baraza barazirya ko ngo bazishinze kamenyo bose, baciye bapfa bahambwaho nyene. Kweko tudakwiye kwiganyira rero, ntidukwiye kwiganyira ko iyo twiganyiye bitwibagiza gukora kw'Imana. Kwiganyira bitwibagiza gukora kw'Imana. Iyo uri kuriganyira nta kwizera bwabire kuba guhari. Ikindi naco atakwizera guhari, gukekanya ku Mana biroroshe, kuko mwibuke no tweva chrétienne cyangwa kwizera kwacu gukiriso gushingiye ku kwizera. Ibintu byose bishingiye ku kwizera, ku kwizera kabisa. Kugira ngo dukizwe tuvuga bwa kabiri turizera. Nta bintu biboneka tubona, nta ni ukwizera. Ikintu cyose gishingiye ku kwizera. Iyo rero utaye kwizera, vraiment
kwiganyira kurakwata kandi kwikiranya gukora kw'Imana bishobora kutuzanira ikindi kintu bishobora kutuzanira uburake bw'Imana nkuko byagendeye ku Bisirayeli kuko tubanze kwikiranya Imana tubanze kutizera duha ikibanza Satani ukaca tuba ahantu uzurabe uri kuriganyira uba mu bugaragwa n'ibihe byo kubana n'Imana ntabyo ntibiba bigihari. Satani acaza akinjiza ubugaragwa kumengo urashangashiwe umuntu yakuvugisha ukumva umenga kumwishuye ibintu byose bikakuduhira n'ibintu byiza ubone ufise Imana gukoreye bikumva kuduhiye ukaja ahantu ndama ry'umururazi nguko byazanye biserera uburake bw'Imana natwe twigamye bituzanira ushaka kutuzanira uburake bw'Imana kwiganyira kandi dusuzugura Imana canke tuyitesha agaciro twaba tubwira Imana ngo ntishoboye nta mugambi dufiseko irabesha kuko ireka ibiba ngo bibe. Abisirayeli babwira Imana kuriya bakabwira Mose kuriya Imana tuzanye hano kugupfira hano ifu mitugeza muri Egiputa basa nk'abakubabwira Imana nta plan wari ufise kutukura hariya muri Egiputa kutuzana kadushira hano baruje kutumara amaza baruje kutwicira muri ubugaragwa baruje kutwicisha inzara n'abana bacu n'ibitungwa byacu ikintu cyose cyaba baca biganyira bakabwira Imana ngo kwereka duke muri Egiputa ariko bakibagira ko muri Egiputa bari bahagorewe nkuko natwe biba kuri kwiganyira tukaturanga ivyo dushaka mu gihe tubishakiye umuntu agacatangura kwiyumvira ngiyo mvuma mba nk'abapagani rakubwa abapagani bo bakora nk'abagabo nanje nosudiza abagabo nkatangura kwambara impuzu zimeze gutya kwitwara gutya kuboneka mu ganze zimeze gutya ngo nanje ndo nk'urugo ko ukeneye urugo bikagutera kwifuza gusubira muri Egiputa ko ukeneye amahera bikagutera kwifuza gusubira muri Egiputa nokora nkuko abandi bakora nokoresha imiti nokoresha ibinaka ibyo Imana ibibonye burake bwawe buraduka ko mbuze umwana Imana inyinya umwana nzanye ngura ngo nkore ubukwe hanyuma mburu unyima umwana untetereze banakuvuga ngo simbyara banakuvuga ngo sinkomeye banakuvuga ibintu byinshi je nuvuma nja kugira nkuko abandi bagira nuvuma nja kubapfumu kandi hari abajayo arabakiriso bakaja mu bapfumu ibyo iyi Imana ibibonye burake buraziringa iyo uriko wiyumvira gutyo two twiyumvira gutyo dutesha agaciro Imana tatuteka ko atamugambi yari dufiseko kandi tuzi ko idufiseko mugambi kwiganyira akazi niko ndaronka abandi bakobwa baraja kwa prayinga bakandika deretre batandika ntibabikire ko barandika na deretre kararonsa ubuzi ariko jewe ariko bajya nk'ubuzi urazi procedure bacamwe baryamana n'ababosi babo urazi procedure bacamwe baja kurondera ibintu vy'imiti urazi procedure bajamwe bacinda saga bako nako ca wipfuza guja muri zo procedure ziri demoniaque zikidaimoni kubera ko wansi byanse ko wihangana kubera ko kwiganyira byakuruhije ukipfuza gukora ibyo abapagani bakora kandi hari n'abagwa muri uwo mutego kwiganyira bishaka kuduteza ingwara beneda kwiganyira kuzana stress birateza ingwara BP birateza diabete nabivuze biganiro jejo birazana cancer birateza AVC birateza depression kubura itiro umuntu akabura itiro birazana migraine birateza kumene ku mutwe n'izindi ndwara zitandukanye stress kwiganyira bikora stress abantu baratakaza amapeti kubera kwiganyira bituza amahoro kwiganyira bitubuza umunezero kwiganyira bikuraho kwihangana hakurindira ibihe c'Imana hakurinda ukora kw'Imana
ariko iyo uri kuriganyira ivyo ntiba bigihari, kubera kwiganyira kwafashe ikibanza. Bene data, kwiganyira ni umwansi w'ukwizera. Kwiganyira ni ikintu kibi cyane. Niyo mpamvu ngiye gusengana nawe, wewe uri muri iyi periode d'entente, uri kuca ahantu udasobanukiwe, kuca ahantu mu bugaragwa, ushobora kuri kuriyumvira izindi nzira ziri demoniaque z'igipagani. Ushaka kuriyumvira gusubira muri Egiputa, ushaka kuriyumvira kwigana abanyegiputa, ndavuga bari mwisi, gusubira mwisi. Ushaka kuriyumvira gukora ibintu atamana atabasha, atabidahesha icubahiro Imana, byefasa canke byonona n'ukwizera kwawe. Ushaka kuriyumvira gutwara, ndavuga ngo njya gutwara kwera ukuntu ushaka urugo. Ushaka kuriyumvira gucikiza wa musore we, kwera atamahera ufise, kwera ukuntu ushaka urugo. Ariko ihangane, fata decision yo kutiganyira. Uvuge ngo guhera uyu munsi singe kwiganyira. Yego ndabizi ndashaka umwana, ariko nzotegereza Uhoraho. Ndazi Imana nzanye muri uru rugo ifise plan, yari ko nzokenera umwana, yari izi ko nzokenera kwitwa papa, yari ko nzokenera kwitwa mama. Ico ngiye gukora jewe nuko ndayisenga nkayibwira, hama nkarindira nihanganye igihe cayo ikazozika mu mwana. Imana ngize umwigeme gutya, yari izi ko nzokenera kubaka. Mfashe decision yo kutiganyira. Imana ifise plan ku buzima bwanje. Imana ifise umusore mwiza yatoranije mu gihe gikwizo, nkorera mariage nziza, intera iteka nk'abandi. Sishobora kugenda gusambana, sishobora kugenda kwidandaza ngo nk'abagabo, sishobora kugenda kwiyambika ko niyambika ntakaze identité ico ndi muri Kristo Yesu kubera umugabo. Sishobora, ngiye kwihangana. Imana izompa umugabo. Imana yahaye umugabo Lucy, izompa nanje umugabo. Fata decision kutiganyira. Ego ndabizi akazi niko kugana neza, ndabizi ngisi nja kurondera akazi bikanka, aho ndose yarugagwa, ndabizi habanyanga karakogwa benshi, bako batanga ibintu biriya, benshi bakaja kwicisha indasago, benshi bakora atanga imibiri yabo kugira ngo bareke akazi ngo bareke promotion. Ariko jewe mfashe decision yo kutiganyira, mfashe decision yo kutemera ikintu kimwe nk'ico kindabako, mfashe decision kwizigira Imana. Imana iratwe nkeneye akazi, Imana muri akazi yatwe nkeneye promotion, ndizigamye, mfashe decision kwiga yo kutiganya no kwiziga. Ndazi ko Imana izompa promotion. Ni decision ukeneye gufata uyu munsi. We nawe wowe waranyereye, kwiganya kagutwara kunyerera, ugatwa mu vyaha, ugakora nk'ivyahise bakora, ukisanga kure. Chance zo gusubira ku récupérer ikibanza cyawe muri Kristo Yesu ziracari ijana ku ijana. Ngira nkingiye mu frère ma sœur, ihane. Ego waracumuye, ego warakoze icyaha, ego wararenze umupaka. Kwiganyira kwagushize aho hantu uri mu caho uyu munsi, ariko ntemesijwe satari ngo rikubuze kwizera ko ariho chance yo gusura guharirwa, chance yo guhabwa amahirwe. Sinzi cyagutirumukije unaniwe no kwiganyira, bamenaniye no kwihangana kwere kwiganyira, ariko ndakubwira ngo hariho chance nayo gusaba kuhepara ubuzima bwawe bw'ubukristo, gasura ukihana, Imana guharira. Data mu izina rya Kristo Yesu, nsengeye mwene data akeneye imbabazi. Mwene data yanyuganjijwe no kwiganyira, atakaza ikibanza yarafise muri wewe, agenda kwaplika amaregle amukura mu kibanza cy'umwana w'Imana. Ukwiganyira kwaramuremereye bituma yicira inzira.
inzira ziyishire zamujanye muri Egiputa, zamusubije muri Egiputa, zamusubije mu vyaha, zamusubije ahantu atamaniriyo. Ndamusengeye mu izina rya Kristo Yesu ngo umweze umutunganye, amaraso ya Kristo Yesu yeze ubugingo bwiwe abutunganye. Ncecekesheje amajwi yose yomubuza kwihana, ncecekesheje amajwi yose yombwira ngo vyararenganye, ako ndatuye ubuntu bw'Imana, ndatuye ubuntu bw'Imana bumusange bukonvenke umutima wiwe maze ace bugufi yihane. Senge kandi mwene data ariko aca muri periode itoroshe, ndamusengeye wishaka gufata decision yo kutiganya, ndamusengeye mu izina rya Kristo Yesu reka ubushobozi bwa mpwemu yera bumugane umushoboze kudesida kutiganyira. Haleluya. Ndasenze ngushima Mwami ko ufise plan. We nturi Imana ukura abantu iyo wadukuye ngo tuzane ngo twicire aho tugeze. Urafise plan. Ndabidekraye mu izina rya Kristo Yesu. Urafise plan. Urafise plan ku buzima bwa mwene data. Urafise plan ku buzima bwacu. Urafise gahunda. Urafise uri kuratujana kandi ufise des provisions dukeneye. Ndagushimiye n'ushimura urakoze Kristo mu izina ry'ubushobozi Yesu senzemo. Amen. Mwene data Yesu agumugisha. We ufashe decision kwihana, Imana iguha umugisha. We nawe ufashe decision udashaka kwiganyira, Imana iguhezagire. Ugira ukwizera, ugira gushikama, Imana igufise ku mugambi kandi mwiza. Yesu aguha umugisha. Urakoze.